Sangwa amahoro nshuti mubanyi ho bandanya kumviriza ibiganiro kumwe n'amakuru dutambutsa ngaha kuri no mboneshakure Isi TV, imboneshakure yanyu kandi yacu imwe rudende ibageza ko amakuru kumwe n'ibiganiro bitandukanye babivugwa hirya nino mu bisata bitandukanye, ayo tugiye kugaruka ko yubakiye ku ngingo nkuru zikurikira: amakambi yarasituwe, uburenganzira burahonyorwa, akababaro k'abarundi bahungiye muri Tanzania karateye ubwoba. Ivyo n'ibindi turabirambura muri aya makuru. Ico utegerezwa no gufyonda sabone utarafyonda ko amakuru dushize ko ukaca ubona notification. Ingorane abarundi bahungiye muri Tanzania barimwo zirateye amakenga menshi. Mu itangazo riheruka gusohorwa vuba ryatewe ko umukono n'amashirahamwe menshi aharanira agateka ka zina muntu, haravugwamwo ko ibintu vyifashe nabi cane, mbere bikaba biteye ubwoba ku bijanye n'ubuzima n'umutekano mu makambi ya Nduta na Nyarugurusu. Iryo tangazo ryerekana isano riri hagati y'ivyo bibazo n'ihungabana rikibandanya ry'agateka ka zina muntu mu Burundi. Abaryanditse bavuga ko abarundi benshi baguma bahunga kubera ihohoterwa rifatiye kuri politike, gufatwa agasakisaki hamwe n'iterabwoba rikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi canke abikekwa ko batavuga rumwe nabwo. Inyuruzwa n'iterabwoba mu ikambi. Iryo tangazo ryerekana urukurikirane rw'amabi hateye amakenga. Muri Ndamukiza 2025 impunzi z'abarundi zitanu zaranyurujwe mu ikambi ya Nduta n'abantu batamenyekanye bari bambaye impuzu zisanzwe mu buryo busa n'ubwakoreshejwe ku bandi bavuzwe ko banyurujwe. Ivyo vyerekana nk'uko abashize umukono kuri urwo rwandiko babivuga ko inyuruza abantu biguma yiyongera. Uretse abo banyuruzwa, impunzi zivugwa ko ziri mu bwoba bwinshi zikamategekwa gusubira mu Burundi. Ayo mashirahamwe avuga ko hari ukwiyongera kw'igitsure c'abategetsi b'u Burundi no mu makambi hari muri Tanzania. Ivyo bikaba binyuranye n'amategeko mpuzamakungu akingira impunzi. Amakambi yarasituwe, ibihumbi vy'impunzi ntibigira aho bikika umusaya. Ugukenera imfashanyo vyararushirije kunyuka inyuma y'igikorwa kinini co gusitura amazu hagati ya 31 Kigarama 2025 na 10 Ruhuhuma 2026. Ibice vyinshi vy'amakambi vyarasituwe. Induta ibice 13 kuri 17 vyarasambuwe, niho kuvuga hafi ibice 85% vy'inzu, mu gihe Nyarugurusu hasigaye ibice 6 gusa kuri 18 bitarasiturwa. Ivyo vyatumye ibihumbi vy'impunzi bisigara bitagira aho bikika umusaya, bihanzwe n'imvura, imbeho n'indwara, atangingo zihagije zo kubaronsa uburaro bwihuta. Nk'uko bivugwa n'abategetsi ba Tanzania, ikambi ya Nduta izokugarwa mu mpera za Ntwarante, mu gihe ya Nyarugurusu izokugarwa muri Ruheshi 2026. Ivyo bikaba birushiriza gutera ubwoba impunzi. Ibikorwa bijanye no kuvura no kwigisha vyaragabanutse. Ibikorwa vyafasha cane kandi bikomeye vyarakozwe ko n'izo ngingo. Ibitaro 2 vyarugawe mw'ikambi ya Nyarugurusu. Induta amashure 6 kuri 9 yarahagaritse ibikorwa, hasigaye ishure rimwe rikora. Ivyo vyagize ingaruka ku bihumbi vy'abana b'impunzi, bikongera bigatuma bigora cane kuronka ubuvuzi ku bantu basanzwe bari mu ngorane. Guhungurwa ku nguvu n'ingaruka ku bahungutse. Iryo tangazo ryagiriza kandi abategetsi ba Tanzania ko bahungura impunzi ku nguvu mu buryo bunyuranye n'ingingo mpuzamakungu yo kudasubiza umuntu aho hashobora guhura n'ingorane.
naho ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR rimwe na rimwe ryerekanye impungenge ku mabi hamwe ibikorwa biboneka ku kibuga byerekana ko hari ugutuma izo mpunzi zihungurwa ku nguvu, ariko nk'uko ivyegeranyo bitandukanye bibivuga, abarundi basubiye mu gihugu cabo bahura n'ihohoterwa rikomeye ry'agateka kabo, harimwo guhagarikwa ataco bazira, kuburirwa irengero hamwe no gupfungwa igihe kirekire ataco bagirizwa. Akamo kihutirwa kuri Tanzania no ku muryango mpuzamakungu. Imiryango yashize umukono kuri iryo tangazo ihamagarira abategetsi ba Tanzania guhagarika iterabwoba n'itahukanwa ku nguvu ry'impunzi, kuronsa umutekano impunzi no kureka abantu bakavurwa, abiga bakiga. Barasaba kandi ko uruhara rwa HCR rwakomezwa kugira impunzi z'abarundi zikingirwe koko, hakanasabwa umuryango mpuzamakungu kwitanga cane kugira wubahirize ingingo yo kudahungura umuntu aho ashobora guhura n'ingorane mu gihe guhunguka bisabwa ku mugaragaro. Baranashimika ko ubwo guhunguka gutegerezwa kuba ku bushake bw'umuntu, umutekano no mu cubahiro. Bavuga ko ivyo bidakurikizwa neza muri iki gihe mu makambi yo muri Tanzania. Tanzania iracarimwo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 100, aho kazoza kazo katazwi neza kuruta ikindi gihe cose. Abenshi muri zo bahunze intureka za 2015 yatangujwe n'ikiringo ca gatatu kitavuzwe ko rumwe c'uwahoze hari umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Mu yandi makuru, ibura ry'ifumbire, abarimyi b'i Bururi n'i Matana mu ngorane mu gihe c'impeshi. Abarimyi bo mu makomine ya Bururi na Matana mu ntara ya Burunga iri mu bumanuko bw'igihugu c'u Burundi bariko barahura n'ikibazo gikomeye co kubura ifumbire muri iki gihe c'impeshi. Ibi bituma ibikorwa vy'uburimyi bihungabana cane kandi bitera amakenga menshi mu banyagihugu b'abarimyi. Ubwo bushingantahe vyegeranyijwe muri ayo makomine, ifumbire yatanzwe cane ubwoko bwa Himbura na Bagara ntibukwiye hagereranyijwe n'iyasabwe. Ubwo buke bwibonekeza muri iki gihe ca kabiri c'itangwa ry'iyo fumbire, aho abarimyi benshi bemeza ko batahawe iyo fumbire. Abajejwe intwaro bavuga ko hashinzwe imbere abari bafise ibirarane vy'ifumbire imbere y'abandi, ariko rero abajejwe intwaro mu bice vya Kajondi, Muzenga, Bururi, Bamba na Nyagasasa barabihakana. Bavuga ko abarimyi benshi harimwo n'abari bararonse ifumbire muri kahise batigeze bayironka nk'uko vyari vyitezwe. Kubw'ibiharuro ngereranyo, mu vy'ukuri hakenewe n'imiburiburi imifuko 3,000 y'ifumbire yo mu bwoko bwa Fomi Imbura kugira ngo ibirarane bihere. Nayo abashaka ifumbire ubwa mbere bo baracarindiriye atacizigiro bafise kubijanye n'igihe bazayironkera. Kuri ico kibazo hiyongera ko ubukene bw'ubundi bwoko bw'ifumbire bw'ishwagara na ire bikongereza ingorane muri ico gisata c'uburimyi. Bamwe barafise ubwoba ko impeshi ishobora guhera batararonka ifumbire ikenewe, bigatuma umwimbu ugabanuka cane. Mu guhangana n'ikibazo, bamwe mu bategetsi bo mu nzego zo hasi bariko baragerageza guhumuriza abanyagihugu babizeza ko ikibazo kizotorerwa inyishu vuba, ariko ayo majambo ntariko arashimisha abarimyi. Bamwe batanguye no gutakaza ivyizigiro. Ivyo banegura harimwo Fomi, ihinguriro rifise uburenganzira bwo gukora ifumbire mu Burundi,
naho rihabwa amafaranga y'ibanze rishiriweho na leta riragirizwa kudashitsa amasezerano yaryo mu bijanye no gutanga ifumbire. Iki kibazo kije mu gihe gukurikiza neza ikirangaminsi c'uburimyi hari ikintu gihambaye cane mu Burundi. Gutera bikunze biba kuva mu ntango za Ruhuhuma gushika kwa 15 Ntwarante. Inyuma y'ico gihe ibiterwa bishobora gucikirwa bivanye n'intango z'uruzuba rwinshi, nk'uko bivugwa n'umuyobozi mukuru wa FOMI Simon Ntirampeba hamwe n'icegera ciwe. Uku gucererwa kuva ahanini kw'ibura ry'amafaranga mvamakungu akenewe mu kugura ibikoresho vyo gukora ifumbire. Kuri ivyo hiyongerako ikibazo c'icikagurika ry'umuyagankuba n'ubukene bw'ibitoro. Muri iki gihe amasoko ntanganguvu hakeneye cane. Iryo hinguriro rivuga ko rifise ideni rinini ry'imiliyoni z'ababa 368 z'amadolari ryafashe kugira ngo ribandanye rikora umwavu ryasabwe. Mu yandi makomine menshi yo mu Burundi abarimyi baranegura ubuke bw'ifumbire, guteba kuyitanga, kutayitanga ku rugero rungana canke mu buryo bubereye, hamwe n'uko hari aho ishika inyuma y'amezi menshi igihe c'irima caheze. Ivyo bituma umwimbu ugabanuka kandi bikongereza ikibazo c'inzara mu gihugu cose. Ikibazo c'ifumbire ntikiri i Bururi n'i Matana gusa, ahubwo cerekana ingorane nini iri mu ntara nyinshi, aho kuronka ivyankenerwa mu burimyi biguma ari ikibazo gikomeye ku barimyi. Mu yandi makuru, urugendo rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ruriko ruvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga cane cane mu Rwanda. Nico kimwe n'umutambukanyi wa Felix Tshisekedi, Denise Tshisekedi, nawe urugendo harimwo ruzindutse ruvugisha benshi, mu gihe Angeline we ejo bamwiriweko. Abo bakenyezi babiri bose bari i Washington muri Amerika ku butumire bwa Melania Trump, umugore wa Donald Trump. Yabatumiye mu nama ya Global Coalition for Childhood yiga ku bana. Angeline Ndayishimiye ngo yoba yageze ku kibuga c'indege c'i Washington abura umukozi wo mu biro vya Melania Trump amwakira nk'uko bisanzwe bigenda. Muri iri joro ryakeye Denise Tshisekedi nawe ngo hoba hari inkozi z'ikibi zashatse kumusanga mu cumba kugira zimwake ubuzima, ariko zisanga abajejwe umutekano bararikanuye. Nta makuru yo kwizera haramenyekana. Ari hamwe hogira igishikira Denise wa Tshisekedi vyo tubabaza cane ku vyashikiye Angeline, twumva bitabishe kumva ntaho abantu babitwenga. Abajejwe umutekano barinde uyu mushiki wacu azogaruke mu muryango amahoro vyonyene. Ivyuko hatahawe icubahiro ku kibuga c'indege nta shinga rinini bituraje, kuko amateka yiwe turayazi. Vyo turaje ishinga iyo bishikira Denise Nkurunziza. Harya burya uko wifata niko n'abandi bagufata. Ndayishimiye na madame wiwe sinzi ko bishika bakibaza igituma abantu babinuba, mu gihe bazi ko Nkurunziza naho atakundwa na bose, ariko madame wiwe atigeze aba akamenyo n'umunsi wa rimwe nka Angeline. Nta n'umugambi twari dufise wo kuvuga kuri Angeline Ndayishimiye. Ejo twari twavyihoreye, dusanze mw'iki gitondo tutoreka kumuvuga ko kuko bihuriranye n'umutekano wa madame wa Gisekedi, kandi bakaba bari mu rugendo rumwe. Abegereye Angeline mukaze umutekano ntibaduhekure, kuko hari ibibondo imuhira bimukeneye. Gusa araraba ahindure inyifato, ni mushiki wacu ariko afise inyifato mbi. Denise Nkurunziza bajanye na Angeline kwitoza mu banyagihugu. Angeline ntiyoronka n'ijwi ryo guhoza umwana. Ntakunzwe mu Burundi. Ndabashimiye nshuti babanyi twabanye muri aya makuru yaragezweko. Amakuru yacu nagasaga. Ndabipfuriza kubandanya muroranirwa n'ivyo muriko murarangura vyose.
Imana ibahezagire.